Yesu ashimwe groupe b'amaso shengero ry'Imana mwese abadukurikirana hirya no hino ndabize mu bicu murabe Yesu agira ngo atuvyagire umwanya mwiza kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ndabahaye kaze muri kino kiganiro cy'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana muri groupe b'amaso. Ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Jewe tugiye kuganirira ijambo ry'Imana nitwa Mbonimpa Abeli. Ndagira ngo uyu munsi tuganira amajambo akomeye cyane ku muntu wese yahamagawe yitwa umukristo, umuntu wese yumvise ubutumwa bwiza na cyane cyane ubutumwa bukangurira umugeni gusanganira Mesiya. Ndakubwire kugira ngo nawe ucibwira abandi bose amajambo yose wumvise yuko hageze yuko ivyo havuzwe bisohora. None rero uyu mwanya rero ndagira ngo buri muntu wese yongere gutahura ibikomeye tugiye gushira hagaragara uyu munsi. Mwene data twarabahaye itangazo ribabwira yuko mugomba gusohoka muri Babuloni, hanyuma mukiyegeranya buri muntu agasengana n'uwo bahuje kandi bagasengera hamwe bahuje umutima n'inama. Narababwiye yuko twashizeho igroupe twahawe yitwa groupe ku musozi w'Imana kugira ngo abantu baze gusenga Imana basohotse amadini maze basengere hamwe. Ndagira ngo rero mwene data nkubwire yuko iki gihe ari gihe cyuko utangura kwivavanura no kuvangura nabo mudahuje mu byampwemu mu gusenga, ubitandukanye ko witandukanye nabo, hanyuma usengane n'uwo muhuza, usengane n'uwo mwumva mushobora guhuriza hamwe. Rero iryo ni jambo nagira ngo mbanze mbibutse mbabwira yuko ibi bihe ari byo gusenga Imana kandi ari byo kugaba, ari byo kuba maso. Rero abagomba gusenga bahuje umutima n'inama, twarababwiye yuko muri groupe ku musozi w'Imana niho bironkeka, niho amasengesho y'abasenga bahuje umutima n'inama, batari muri ayo madini, bativanga, niho bariko barateranira basenga Imana. Imana ishimwe cyane. None rero uyu munsi nzanywe no kubabwira ubutumwa bukomeye buri muntu wese yicare abizi kandi abimenye abisobanurirwa. Ndagira ngo mbabwire ijambo Yesu yavuze. Yesu yaravuze ijambo aravuga ngo nuko rero nimwabona ivyo byose bitanguye kubaho, muze muce murangamiza, muraramike imitwe, murangamize mwijuru, kuko ibihe byo gucungurwa kwanyu bizoba bigira ngo bisohore. Iri jambo niryo tugira ngo duhagarare ko, iri jambo niryo ngira ngo ngusobanurire, iri jambo niryo nawe ugomba kugira ngo uhabwe ubusobanuro kandi utahure. Reka dusenga Imana. Mwami wanje Mana Data rugira byose, ndagushimiye cyane yuko ngiye kunyemerera kugira ngo dusangire nabera ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ndasengera ubugingo bwanje Mana, ndasengera umuntu wese agiye kumvira ijambo ryawe Mana, wongere kumuhezegera, wongere kumukiza, wongere kumutabara, wongere kumuhumura amaso. Mwami yongere gutahura ubutumwa. Mwami urakoze, nanjye ndabishimye nkenguruka. Izina ryawe niryubaho rishimagizwe, ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwene data wongere gutegura umutima kandi wugurura amatwi maze utegura ubugingo. Turagira ngo dusoma no majambo, turasoma umurongo umwe gusa kandi niturangiza kuwusoma duca twinjira mu busobanuro, hanyuma utahure icatumye Yesu avuga ngo nimwabona ibyo byose bishitse muzoce mutangura kurangamiza. Ubutumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 21 umurongo ni wa 28, turasoma mu izina rya Yesu. Ariko ivyo nivyatangura kubaho, muze murangamize, muraramike imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike. Haleluya. Mwene data kugira ngo usobanurirwe neza amajambo, reka nongere nyasome, kuko ijambo ry'Imana umuntu agomba kurisoma agasubira akarisoma akongera akarisoma kugira ngo amenye
iri tangazo yongera atahure n'uyu murariko amenye n'icatumye Yesu avuga aya majambo akomeye cyane. Ubutumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 21 umurongo n'uwa 28. Ariko ivyo nivyatangura kubaho, muze murangamize muraramika imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike. Yesu nashimwe cyane. Aya majambo Yesu yarayavuze, ayabwira abigishwa biwe, yongera ayabwira abayuda, ayabwira abisirayeli. Aya majambo kandi ariko arabwirwa ishengero, ariko arabwirwa abakristo, ariko arabwirwa bari muri gurupe b'amaso, ariko arabwirwa bari ku musozi w'Imana, ariko arabwirwa abera bose, kugira ngo bamenye batahure yuko Yesu yavuze ati ibi byose mubona, ibyo byose mwumva, ndagira ngo rero mwumve ibyo bintu byose mwumva n'ibyo byose mubona nibiki Yesu yaravuze, nibiki yari ariko aratanga ko uburorero, nibiki yari ariko arasobanura bijanye n'ubuhanuzi bw'ibirimwo biravugishwa. Yesu yari arimo araserura, yari arimo aragaragaza yuko nivyaramuka bishitse bigatangura kubaho, yuko abantu bose bagomba guca batangura kuraramika imitwe yabo bakayerekeza mu ijuru. Haleluya, bakayerekeza mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Uno munsi harimo harabiki nibiki bigomba kutwereka, bidusobanurira yuko natwe tugomba kurangamiza amaso tukayerekeza hariya mu ijuru. Nibiki? Ndagira ngo mbanze basobanurire yuko ubuhanuzi bwose bwo muri Bibiliya bugomba kubanza gushikira ku butaka bwa Isirayeli, kuko niho hagaragaye abavugishwa n'Imana bose, niho bagiye baturuka, kandi niho Bibiliya yagiye ituruka, kandi niho umwana w'Imana yabambiwe, niho yapfiriye, niho yazukiye, kandi umwana w'Imana niho azogarukira, niho azoza. Kandi ndagira ngo mbabwire yuko ku butaka bwa Isirayeli niho umwana w'Imana yaviriye amaraso. Nico gituma ibintu byose by'ubuhanuzi bigomba kubanza gusohorera mu gihugu c'Isirayeli, kugira ngo noneho n'abandi bantu bose bari ku isi yose baheze babimenyereho. Mugabo bitanguriye kubera ku butaka bwa Isirayeli, niko Imana yabishinze, niko Imana yabitunganije. None rero ivyo nivyatangura kubaho, nibihe nibiki bizotangura kubanza kubaho, hanyuma abantu bose bagaheza rero bakamenya yuko hageze, bakamenya yuko ari igihe, bakamenya yuko bisohoye. Ndagira ngo rero duce dukomerezaho, hanyuma umuntu wese yicare asobanukirwa kandi atahura. Yesu yaravuze ngo izuba rizocura umwiza, ngo n'ukwezi nikuzoba kucaka, ngo kandi ngo n'ivy'inkomezi byo mu majuru ngo bizonyiganyizwa, ndetse ngo n'inyenyeri ngo zizokoragurika zive kwijuru. Mu butumwa bwiza bwa Matayo niho Yesu yari arimo arasobanura, aho ariko arababwira ibijanye no kuza kwiwe, ibizobanziriza, kugira ngo abantu nibabibona bazi bamenye yuko ico ari ikimenyetso simusiga. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Matayo 24 umurongo wa 29. Hanyuma yayo marushwa y'ico gihe, uwo mwanya izuba rizocura umwiza, n'ukwezi ntikuzoba kucaka umuco wako, n'inyenyeri zizokoragurika zive kwijuru, n'ivy'inkomezi byo mu majuru bizonyiganyizwa. Buni ikimenyetso c'umwana w'umuntu kizobonekera kwijuru, niho amoko yose yo mw'isi azoboroga. Bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo kwijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Yesu ashimwe cyane. Ibi nivyatangura kubaho, mwene data, ibi nivyatangura kubaho. Ndagira ngo mbabwire nk'uko narimo ndababwira yuko ubuhanuzi buhera mu gihugu ca Isirayeli. Ubu tuvugana uyu mwaka, kino gihe muri kuno kwezi haciye ukwezi muzi yuko Isirayeli ari igihugu cubakitse, gifise amagorofa n'amaetaje, gifise amazu arenga adugaja hejuru, gifise iterambere rikomeye ry'amaetaje n'amagorofa, gifise ibintu bikomeye bihambaye byubatswe bidasanzwe
murazi yuko abayahudi aribo b'Isirayeli bari mu rwego rwo hejuru, aribo bagize n'iyi Amerika. Ibi byose mubona abantu bumva yuko Amerika iteye imbere n'abayahudi, murazi ko bafatanije, bagenda bubaka kumwe, bagenda batunga kumwe, bagenda bagwana ingwano bagwana n'izimwe. Ibyo bakora byose birasa. No kuvuga ngo Isirayeli ubu tuvugana n'umusaka. Ibizu barabomagura, ibizu biko birabomagurirwa, bimwe birabomagurika, byarasenyaguritse, abantu bariko barahunga, barimo baratabomoka. No kuvuga ngo iri jambo rivuga ngo inyenyeri zo kwijuru zotikagurika, abantu benshi baravyibaza bakabitekereza, nanje nahora ndavyibaza nti koko mbega inyenyeri zikoraguritse zigakoragurikira ku bantu, none bazosigara ni bande bazosigara baramenya ivyakurikiye ko abantu bazoba baheze? Inyenyeri zo ziko ziratikagurika zikoragurika ziva kwijuru. Ndagira ngo mbabwire yuko ibisasu bituruka kure muri Irani, biza biturutse mu bicu, bigatikukira bigashungurukira ku ma etage no ku magorofa y'ibihugu igihugu ahitwa Tel Aviv, ahitwa mu bihugu mu bisagara bikomeye byo mu gihugu ca Isirayeli, hariya mu Bayuda. Ibisasu bitikuka bikoroka biturira bimaze gukora ibikomeye. No kuvuga ngo igihugu cari gihambaye, igihugu cari gikomeye, igihugu cari gikomeye, ubu gisigaye naco gisigaye ciburase. Ibimenyetso bitugaragariza hiki, bitwereka ko ivyo ntivyatangura kubaho. Tuze turaramika imitwe turangamize mu ijuru. Umva ico hano havuga ngo kuko ico ngo hanyuma y'ayo marushwa y'ico gihe, uwo mwanya izuba rizocira umwiza, n'ukwezi nikuzoba kucaka umuco wako, n'inyenyeri zizokoragurika zive kwijuru. Imana ishimwe cyane. Inyenyeri zizokoragurika zive kwijuru. Uno munsi igihugu ca Isirayeli, amarokete n'amabombe arimo arakoragurika ava muri Irani akorokera kuri ico gihugu ca Isirayeli. Kandi muribuka yuko mu mateka Irani ariyo yahora yitwa Ubuperesi, ariyo yaturukamwo umwami yitwa Kuro niwe yashinze itegeko ryo kongera kubaka urusengero. Inyuma y'imyaka 70 abisirayeli bari bamaze hariya, abayuda bari bamaze hariya mu kinyago i Babuloni. No kuvuga ngo aho hantu hitwa mu Buperesi niho hamye haturuka ibintu bijanye n'amategeko yo gusubira kubaka urusengero. None no munsi niho hariko harava ibisasu bikoroka bikoragurika bitikagurikira kuri Isirayeli. Abantu bariko barahunga. Murazi ko Isirayeli bari baravuze ati ntibazosubira kunyiganyiga, ntibazosubira kubuja, ntibazosubira guhunga, ariko barimo baratabomoka biruka, barimo bararira batungwa nayo bameze, biruka bagenda mu bindi bihugu, abirukisha amaguru, abahungisha indege, abahungisha imiduga, bose ubu bariko barahiga iyo bakwira ngo bahunge. Igihugu bikoroka bisenya amazu, bikimba vyimburura no mu kuzimu, bitiruka ari hejuru. None rero uwabivuga muri ariya myaka ya kera yabona ari inyenyeri zikoroka, kubera yuko ntabwo ico gihe bari bwamenye gukora imiriro irungitswe ivuye kure ngo izikoroka, bigeranywa n'inyenyeri zikoroka. None rero hano iri jambo ry'Imana Yesu akomeza abisubiramwo abisobanura. Aravuze ijambo rero rivuga ngo ariko ivyo ntivyatangura kubaho. Ibi bintu bitanguye kubaho imyaka y'ibi bihe byacu turimo twebwe abantu ba none uyu munsi, wowe nanje turiho uyu munsi, bikaba bitanguye gusohora. Urashobora kwibaza uti ko bitarimo biraturuka hano, jewe nibereye muri iki gihugu, igihugu kiratekanye, nta binyenyeri bimwe birakoroka, nta binyenyeri bimwe birantikagurikirako, nta bisasu bimwe birakoroka, ati ubwo buhanuzi sibwo, canke ati ntiburasohora. Ndagira ngo nkubwire yuko ubuhanuzi bubera muri Isirayeli. Ubuhanuzi bubera muri Isirayeli.
intango yose igomba guhera muri Isirayeli. Yesu yazukiye muri Isirayeli, ntabwo yarinze kuja kuzukira mu kindi gihugu cyo muri Afrika, ntabwo yarinze kuja kuzukira mu gihugu cyo muri Amerika, ntabwo yarinze kuja hariya mu yindi migabane y'isi muri Australia. Yesu yazukiye mu gihugu ca Isirayeli, mu ishamvu Imana yahaye Aburahamu n'urubyaro rwiwe. Aho niho ibimenyetso bigomba gusohorera, aho niho bigomba gutangurira, bikaheza rero bikabandanya. N'ubu butumwa tuvuga bwatanguriye Yerusalemu, burabandanya bukwira Yudaya, buragenda buja ni Samariya, hanyuma bubona kuja mu yandi makungu, ariko bugomba guhera Yerusalemu. Yesu yaravuze ngo kuko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose, bube ikimenyetso kibere icabona amahanga yose, biherewe ibe Yerusalemu. Arabwira ngo muzahabwa ubushobozi, muzoba ivyabona byo kunshingira intahe muhereye Yerusalemu. I Yerusalemu mu gihugu ca Isirayeli, muce mubandanya ni Yudaya hose, hanyuma mubandanye ni Samariya, mu gihugu cose c'Abisirayeli, muce mukwira no mw'isi yose. Bigomba guhera i Yerusalemu, bigomba guhera hariya. Rero mwene data wewe mu Kristo, ndagira ngo umenye yuko ibimenyetso byose bigomba guhera muri Isirayeli. Iri jambo rero rivuga ngo ariko ivyo ntivyatangura kubaho, muze muraramike imitwe, murangamize, muze murangamize, muraramike imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike. Abayuda uno munsi bose barimo bararangamiza hejuru, baraba berekeze iyo birimo biraturuka hariya, bituruka mu bicu biza bimanuka n'umuriro waka, biraturira. Kandi ikindi ndagira ngo mbabwire yuko muri Isirayeli uno munsi buri kanya inyuma y'iminota runaka, umwanya ungana buri kanya bavuza inzamba bavuza nama ararume canye namasone barasuba namahodi, bagenda bavuza inzamba bavuga bati turatewe, genda munyegeze, ngivyo birakorotse, induru zigoma zisemerera. Ndagira ngo mbabwire umurariko Yesu yavuze w'inzamba. Uyu murariko Yesu yavuze w'inzamba waratanguye mu buryo abantu batamenya, kuko bibera muri Isirayeli. Abisirayeli nabo murazi ko arabahakanyi, bahakanye Yesu bakamupinga kugeza aho bamwishe. Ntibashobora kwemera yuko ari ibimenyetso by'intango yo kuramukwa kw'isi, ntabyo bamenya. Bo bashizeho ayo masisteme yo kuvuza izo nzamba z'uko batewe, baguma bahora bazivuza, ariko ni nzamba ziriko ziraburira abantu rero batarimwe barabishira mu matwi ngo babitekereze, babifata minenegwe, kuko bavuga ngo nta nzamba turumva, ntibiriko biravugira iwacu, nimwe bavugira muri Afrika, ngo ubukristo ngo buri hariya, ngo buri muri Afrika, buri muri Amerika, ngo hariya mu Bayuda ngo nta kintu kikiriyo, ntaco twokwirirwa turaza kumvirizayo. Ariko ndababwiza ukuri, Yesu n'igihe azogaruka aje, azoshinga ikirenge ku musozi wa Rayono uri hambavu ubangikanye ni Yerusalemu. Woshobora kwibaza uti, woshobora kuvuga ngo Yesu azoza ngo ashinge ingoma yiwe, ngo ayishinge muri Afrika, ngo azoza ashinge ingoma yiwe ayishinge muri Amerika, azoza ashinge ingoma yiwe ayishinge muri Europe, mu Burayi. Ingoma y'Imana izoshingwa hari Yerusalemu. Nico gituma nibi bimenyetso birimwo birahera hariya. Inzamba ziguma zisemerera mu buryo bugaragara. Abantu bariko baraburirwa kandi bariko baragabishwa, ariko ntibabimenya kuko ntibigeze bahabwa mpwemu. Abayuda barihakanye mpwemu yera, barihakanye kuyoborwa na mpwemu yera. Ivyo bakora ibigaragara, bakora ibifadika, bakora ivy'umubiri gusa, ntibemera amajambo y'ubusobanuro bwa mpwemu yera. Ibi rero nkatwe abakristo tugomba kubifata nka nkama, tukabimenya, tukamenya yuko
birimwo birafise ico bivuga, kuko umunsi mukuru twimirije ni umunsi mukuru w'inzamba. Ndagira ngo mbabwire abantu birirwa baraja mu yindi misi mikuru yo mw'isi, iyo minsi mikuru mujamwo ntabwo ariyo, ahubwo umurariko ni ukwitegurira umunsi mukuru w'inzamba. Uyu munsi mukuru w'inzamba nawo uriko urashigwa mu ngiro, urimo urategurwa, kuko n'umukuru ayoboye isi nawe nyene yitwa inzamba. Uwitwa Trump bisobanurwa ngo inzamba, nawe nyene niwe ariko arashigikirana izo ntambara, niwe yaziteguye, niwe arimo arashinga izo ntambara, niwe yagiye gusotora abo muri Irani. Nuko ubu rero bikaba bikomeye. Ibi rero bijanye n'izi nzamba ziko ziravuga, nibiriko biragabisha abatuye isi bose. Nimurangamize, nimutangure kuza muraraba hariya mwijuru muri Filipi igihimba ca 3:20, Pawulo yarabisobanuye, arabivuga neza yuko dukwiriye guhora tumenya yuko iwacu ari mwijuru, niho twiteze umukiza ko azova, niwe Yesu Kristo. Nimutangure kurangamiza mwijuru, nimutangure kwerekeza amaso muyerekeze hariya mwijuru. Iyo bavuze hariya mwijuru bisobanurwa ngo by'ukuri Yesu azoza ku bicu. Iri jambo ryarasubiwe mu ncuro nyinshi. Yesu azoza azananye n'ibicu, azoza ku bicu, azohagarara hariya mu kirere, acavuza inzamba ya nyuma, inzamba y'iherezo. Iyo bavuze inzamba y'iherezo, ni inzamba ihereza, inyuma yayo nta yindi nzamba izosubira kuvugwa, kuko Yesu azohita acura umugeni. Yesu ashimwe cyane. Yesu azohita acura umugeni. None rero uno munsi nimwitegure, umuntu wese yoba atari bwitegure nabe maso, nagabe. Hari abantu benshi bavyumva bakabifata minenegwe. Ndagira ngo rero nshefata umwanya wo kugusobanurira ibintu byinshi bigezweho uno munsi abantu bariko barazimiriramwo, kandi ibyo birimwo biratuma abantu bagiye kwizigira ibinyoma, kuko banse kwizera ukuri. Abantu banse kwizera ukuri, none bagiye kugera ahantu bizera ibinyoma. Uno munsi amajambo Yohana yahishuriwe agiye gusohorera ku batuye isi, aho isi igiye gusigara iyobowe n'ibibumbano, ibyo abantu bishiriyeho bakabumba, bakabishira ku isi, ku butaka, bakabiha ubwenge, noneho bakabiha umwuka, bigahabwa kugenda, bigahabwa kuvuga, bigahabwa gukora. Uno munsi bamaze kugaragaza yuko bagiye gushinga itegeko yuko amarobo agiye guhuza n'ikiremwa muntu agateka, canye mu yandi majambo amategeko agenga ikiremwa muntu agiye no kuja gufadikanya n'agateka k'amarobo, byose bihurize hamwe, byose umuntu yubahirizwa nk'uko irobo yubahirizwa, bose bagire amategeko angana. Ariko rero noneho nibamara kuringaniza ayo mategeko, bazoca bagera ku rwego aho uzosanga irobo isumvya agateka umuntu, kuko irobo ubwa mbere bamaze gusobanura berekana yuko irobo ubundi yakabaye ari nk'igikoresho, nka kurya umuntu afata imbugita akayiharuza, akayikatisha ibitunguru, canke akayiharuza ivyo agomba guteka. Urumva yuko imbugita ari igikoresho, ariko bakavuga bati irobo yoyo ntabwo ari igikoresho, ahubwo ni ikintu gikora nk'umuntu, ni ikintu gikora nk'umuntu, kuko irobo yoyo ishobora kubona iti harageze reka nje guteka, ishobora kubona iti harageze reka nje kugabura indya, ishobora kuvuga iti harageze reka nje gutunganya ibyo mu rugo, reka nkubure, reka negeranye ibi na biriya, reka ntunganye umwana, reka ntegure ibisumwa n'ibyo kuja guteka. Irobo rero itandukanye n'igikoresho, ahubwo yoyo imeze nk'umu aja canke n'umuntu w'umuhinga. Hanyuma rero ibyo bamaze kubica hirya no hino, bamaze gusanga irobo rero igiye kuba kuja ku rwego rurengeye igikoresho, yongerije ku rwego rurengeye uko abantu babitekereza, kuko igiye gufata ikibanza
c'umuntu itangure kurengera mbere umuntu, itangure gusohora itegeko ryo gukontorora umuntu no gutegeka umuntu, na cane cane irobo arivyo bita artificielle intelligence, bigiye gushiraho idini. Ariko imbere yuko bashiraho iryo dini, amarobo bagiye gutangura kuyaha ububasha bwo kwandika igitabo citwa Bibiliya. Noneho bafate Bibiliya bayandike mu buryo busobanutse, uburyo bushobora gutuma abantu noneho babisobanurirwa ugusumvya. Iyi Bibiliya bace batangura kuyandika bakurikije ivyo abantu bakunda, na cane cane murabona yuko abantu no munsi barica mu ryahumye, bakayibiki bagahumbezi, bagashigikira ivyo Bibiliya yanka. Rero izi artificielle intelligence bazozana Bibiliya ibemerera kurangura ibi bintu mubona bakora binyegeje, nko gushigikira kwahukana, nko gushigikira kurongora kabiri, nko gushigikira kuyambika impuzu ushatse, nko gushigikira kwihindura ku mubiri no kwihindura ku rukoba. Ivyo murabona yuko batanguye kubishigikira, ariko bakabikora mugabo gwihishwa, ariko bakabikoresha ku nguvu, bagahemuka bavyemeye. Hagiye rero kwandikwa benayo bandike Bibiliya ishigikira benayo mategeko, ishigikira bene ivyo vyaha, bakureho ibi vyaha vyahora vyihanizwa. Iyo Bibiliya izobishigikira, batangure gushigikira ubutinganyi, urumogi, izi wakaboregwe. Umuntu ashobora gukora ico yishakiye, ashobora kwitwara uko agomvye, ashobora kwishira kizana. Batangure rero kwemerera abantu babifashishije iyo Bibiliya, abantu batangure kwemera ivyo basomye, batangure kubona ko ariyo Bibiliya y'ukuri, kubera yuko iya mbere yababoha, yabazitirira, itaborohereza mu byo bari bagomba gukora. Uno munsi rero abantu barababaye, kuko iyo basoma Bibiliya ntibabona yuko iborohereza. Ariko iyo yindi Bibiliya izokwandikwa n'ama artificielle intelligence izobemerera noneho ivyo bagomba gushikako babikore atankomanzi. Hanyuma rero iyo robo rero izoca ifata ingingo yo guca ishinga idini noneho rihurikiyemwo abantu bose, amadini ya Gikristo n'amadini y'Ikiyahudi n'amadini y'Ikisilamu. Aya madini atatu abangamiranye ku isi bazohuriza hamwe, kuko iye artificielle intelligence nigiye gufata urutonde, nigiye gukontorora, nigiye gukurikirana urutonde rw'ingene abantu bagiye guhora basenga. Nkaboneraho n'akaryo kugira ngo aka kanya mburire amadini, ndabibutsa yuko ibihe byinshi mwagiye muhabwa mutegwa kamo, mubwirwa yuko igihe kigeze cyo kuva inyuma y'amadini, kuko ibihe bisugereje. Ntabwo ari byorohereza umusenzi Agisiyoni gukurikiza urutonde rwa mpwemu yera. Ndabibutsa amajambo intumwa Yohana yahishuriwe mu vyahishuriwe Yohana igihimba c'13. Hari amajambo yagiye asobanura neza, yerekana ingene antikristo azokora. 13 umurongo wa 15 haravuga ngo gihabwa guha ico gishushanyo c'igikoko guhumeka, ngo ico gishushanyo c'igikoko kivuge kandi cicishe abatazogisenga bose. Nukuvuga ngo izi robo canke izi artificielle intelligence zigiye kugera igihe nizamara gushinga, nibamara kwandika iyo Bibiliya bakongera bagashinga amategeko, izi robo nizamara kuja muri societe zikabanza, ubu bagiye kubanza bazorohereze, batangure kuziha uburinganire bw'umuntu, batangure n'ubu biza byaramaze kwemegwa, abantu benshi baramaze gutangura kubibona ndetse no kubishira mu ngiro. Ubu rero izi robo zigiye gutangura rero zice rero zifata ijambo, zitangure kuba responsable, batangure kuba abashefu, batangure kuba abategetsi, hanyuma bace batangura rero gusohora itegeko ryo kwicisha umuntu wese azobatemeye gusenga Satani, gusenga ca gikoko. Ngo kigera umurongo wa 16 turavuga ngo
kigera ko bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegemvya n'abagurano bashirwa ku ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira ico agura canke ico ashora atari ufise ico kimenyetso nico zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Yesu ashimwe cane. Izi artificial intelligence ziriko zirabereka, muriko murabibona hirya no hino kw'isi, nta muntu atabibona, nta utaravyumva, nta utarabimenya yuko ibi navyo ari alarme canke ari inzamba imwe irasemerera iburira abantu yuko ivyo Yohana yavuze bigira ngo bisohore. Kubona ikirobo gitangura guhabwa ikibanza muri societe, bagiye kubishira mu bantu, bitangure gukora nk'uko abantu bakora, bitangure kuvuga nk'uko abantu bavuga. Uno munsi nivyo birimwo biratangaza amakuru, uno munsi nivyo birimwo birashikiriza amajuru na amanuvere, uno munsi nivyo birimwo birakora ibintu abantu bahora bakora. Ibi rero biriko biratugaragariza yuko tugeze mu bihe ivyavuzwe biriko birasohora, ivyavuzwe biriko birasohora. Iki gikoko kizogera ko ata muntu asubira gukora ibitandukanye n'ivyo Antikristo agomba. Uzobinyuranya canke utazovyemera azokwishwa canke abuzwe agateka. Ntazoba kija gushora, ntazoba kija gusoma, ntazoba kija kugira ikintu akora na kimwe adafise izi nimero. Umurongo wa 18 niho havuga ngo aho niho ubwenge buserukira, ngo ufise ubwenge naharura igitigiri c'ico gikoko n'igitigiri c'umuntu. Igitigiri caco ni 666. Bene data, iyo witegereza ibintu byose by'ivyo vyuma vya artificial intelligence bikorwa n'ibiharuro, bigizwe n'ibiharuro. Ibi biharuro rero nivyo bazoha abantu. Aba bantu rero bazobishigwamwo ngo ntibazoba bacemerewe kwitwa abantu, bazoca bitwa nka kurya kw'inyamaswa canke babe ibirobo, kuko bazoba bashigikiranye n'ibi birobo. Nico gituma imbere yuko ivyo bibaho umugeni wa Kristo arimo aragabishwa. Yesu yaravuze ijambo ngo ivyo nivyatangura kubaho muze murangamize imitwe yanyu muyerekeza mu ijuru, ngo kuko ibihe vyo gucungurwa kwanyu bizaba bigira bisohore. Nimwitegure. Umuntu wese ari muri groupe b'amaso yaraburiwe, umuntu ari muri b'amaso, umuntu wese yabwiwe kuba maso, umuntu wese yitwa ko ari ugavye, umuntu wese ari kwizamu, ntabwo yotungurwa giturumbuka kandi yaragiriwe ubuntu. Hariho abantu bari barabwiwe yuko amadini yayobeje abantu, baca noneho baravyumva baravyemera, ariko baca basubira muri ya madini bigumirayo, bashira agati mu ryinyo baricecekera. Hariho abantu benshi bari baraburiwe, barabwirwa bati mukwiriye guhora musenga, muhore musenga, ariko noneho baramaze kuvyumva, baca noneho barabisuzugura, barabikengera, batangura kushaka ko abandi ari bo babasengera, ngo abandi bahora ari bo babasengera, ariko bobo ugategereza ukumviriza ugasanga ntaco barimo barabyitwararikamwo, kandi bazi neza yuko n'umwami Imana yacu Yesu Kristo nawe yarasenga ari hano kw'isi. Iyi si mubona udasenze uri kuri iyi si nta mbaraga woronka, kuko niyo umuntu yo gusengera nawe birashakirwa ngo wisengere. Nico gituma twahamagariwe kuza muri groupe ku musozi w'Imana, niho bironkeka, aho dusenga Imana tugatungwa n'amasengesho, tukabeshwaho n'amasengesho. Umuntu agomba gutungwa n'amasengesho, agomba kuba hasenga, kandi ukagira nawe umufatanya gusenga, musengeranira. Ejo akagusengera nawe ukamusengera, audio y'ukayumva nawe akayumva, ukongera ukayumva, mugakomeza musenga, mukabandanya musenga, mukava inyuma y'abazimiza, kubera yuko aya madini arimo arashigikirana, kuko bafise systeme y'ukuntu bayobogwa, kuko bafise
abo bayobora mu nzego zo hejuru, ziriya nzego zo hejuru nazo zigira inzego zo hejuru, izo nzego zo hejuru nazo zifise iyo zitanga raporo. Ariko weho mwene data, tanga raporo kwa Yesu Kristo, tanga raporo ku Mana. Imana ishimwe cyane. Nuko rero nagira ngo nsozere dufata umwanya wo gusenga Imana, dufata umwanya wo gusenga Imana kugira ngo mwene data wikangure. Birashoboka uri mu by'isi, birashoboka uri mu byaha, birashoboka utarakizwa, birashoboka warasubiye inyuma, birashoboka ukaba utarumvira ijwi rikuburira. Iyi ni isaha yawe mwene data, ngwino tugusengere, ngwino wakira agakiza, ngwino ubohoke, ngwino wizere Yesu Kristo. Va mu byaha, va mu nyoshambi, va mu bakuyobya, va mu bakuzimiza, ngwino wambikwe inkomezi, ube intwari muri bino bihe bidasanzwe. Ngwino witegure, ngwino witegure, ngwino witegure, ngwino witegure mwene data. Rero tugiye gusenga, hanyuma buri muntu wese ashira imbere umutima, awushira imbere z'Imana, kandi ibyaha byawe byose bishira imbere z'Imana. Ndagira ngo dufatanye iri sengesho, dusenge mwene data kugira ngo utabagwe, uhabwe inkomezi, uhabwe ububasha, uhabwe gusenga, uhabwe kuba maso, uhabwe kugaba, uhabwe kwicara witeguye, kubera Yesu ari hafi. Yesu araje gutora umugeni. Ntibigitevye, ntibigitevye, ntibigitevye. Mwene data ubiravye neza ukabirimbura, ntibigitevye. Ibimenyetso Yesu yatanze, yagiye akozako, yagiye adomako, nibyo turimo turacamwo. Ntibigitevye. None mwene data ngwino twongere gusenga. Imana ihabwa icubahiro. Data wera wo mwijuru, ndagushimiye cyane, ndagukengurukiye gose mwami mwiza. Uri Imana isumba byose, habwa icubahiro, urabereye amashimwe. Mwami w'icubahiro, ndasengera umwene data, wongere kumukiza iyi mizunguruko imuzungurutse, yongere kumuva inyuma mw'izina rya Yesu. Iyi migozi yamuboshe yongere gucikagurika mw'izina rya Yesu. Ibi byaha byamuhumye amaso byongere data buja kumuvako. Ibi byaha byamuhumanije byongere kumuvako, yongere guhumanuka, umutima wuhumanuke. Amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana mwoze, amweze guhera mu rutwariro kugeza mu bworo bw'ikirenge. Yongere kuhagirwa, yongere kozwa, yongere kwezwa. Ntabacizigira abana b'abantu. Abana b'abantu barahendana, abana b'abantu barayobya, abana b'abantu barazimiza. Yizigire mpwemu yera gusa, yizigire umwana w'Imana gusa, yizigire Yesu Kristo, yizigire Imana, kuko ariyo yonyene izomutabara ikamukura muri iyi si. Iyi si igiye kurimbuka, iyi si y'amahonero, ca gisagara c'amahonero kirimo kiratangura gusha, kirimo kiratangura kururumba, umucanwa uraka. Kuko isi yaremerewe n'ibyaha, ibyaha byayiremereye. None isi ikaba irimo iratangura gutongozwa umuriro. Yesu Kristo, turasabye ngo utabara ishengero ryawe, utabara ubwoko bwawe, utabara abera aho bari hose, wongere kubuhagirisha amaraso yawe y'igiciro kinini. Ndagushimiye mwami ku bantu bakiriye agakiza, n'abantu bongewe inkomezi, bongewe inkomezi, bongewe ububasha, bongewe mwami guhinduka n'ukwezwa, guhinduka babi byaremwe bisha. Oh haleluya, urakoze Mana, ndabigushimiye. Izina ryawe rihabwa icubahiro, nanje ndabisenze nizeye mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Yesu abahezagire cyane. Mwari kumwe na mwene Sombo Nimpa Abeli. Nimero za telefone utanguza igiharuro 1-819-888-777. Mugira amahoro y'Imana mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.